ariko Imana iravuga ati ntaco reka ntanga umwana wanje kugira ngo uzomwizera wese azaraga ubugingo. Ntituzoraga ubugingo kubera tugororotse, tuzoraga ubugingo kuko twizeye gutanga ubugingo. Haleluya. Uwatugiriye mu gishingo akemera ko urubanza rwari kuri twebwe yemera kugwikorera. Nta numwe. Yesu aravuga ati none ndatumande ngo no kwisaraza ararunguruka arabasanga nta numwe yoboneka. N'intware zo kwizera zari zapfuye ziri muri paradizo y'ikuzimu ngo ararabayo arabura numwe. Uko hateza kuboneka umuntu atagira icyaha, umuntu Satani adafise ko uburenganzira na butoyi. Bakunzi ba Holy Canaan TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana y'imbabazi n'urukundo, subiye kuza imbere yawe ngushima Mana, ngushimira ko watugiriye neza ukaduha Kristo umwana wawe ngo dupfire ku musaraba kugira ngo uwo mwizera ntazopfe rubi ariko azaraga ubugingo budashira. Haragowe utamwizera kushabu ryawe riri kuri we, ariko Mwami Imana ndasenga nsengera abatamwizera ngo bamwizere ko n'umwami mwiza, umwami yaje atanga amahoro, n'umwami yaje atanga gakiza, atanga n'umugisha. Reka mukunzi mwiza unyemerere ndabigushimire ko watugiriye neza, kuko iyo ataba wewe n'ukuri ntawe urazwa ubugingo, ariko kugura urukundo ukunda umuntu wemeye gusakrifya umwana wawe ku bwacu. Mana uragaheza gigwa. Izina ryawe rero ishimwe na bose, mu izina rya Kristo Yesu umwagazi w'Imana nzima, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo rero Imana impaye kubaganiriza ni ijambo rivuga ngo hunga ishavu ry'Imana. Haleluya. Bantu b'Imana, hari ishavu rizoba kubatizeye Kristo, ariko ndakwifuriza kuri hunga. Rihunge ugifise umwanya, kuko inyuma y'ubu buzima ntuzorihunga. Inyuma y'ubu buzima hazoba hari urubanza, ariko ico nkwifuriza muntu w'Imana kuba mu rukundo rwa Kristo. Haleluya. Reka dusome ijambo riri muri Yohana. Yohana ni igice ca 3, turasoma umurongo wa 36. Haravuga ngo uwizeye umwana, haleluya, umwana ni Kristo, uwizeye umwana afise ubugingo budashira, ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo, ariko ishavu ry'Imana riguma kuri we. Imana idufashe. Iri jambo ry'Imana abantu b'Imana rirateye ubwoba, rirateye ubwoba, rirateye ubwoba, kuko ijambo ritubwiye ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira. Haleluya. Si umuntu wari we wese, si umuntu wari we wese afise ubugingo budashira. Si umuntu wari we wese. Rero ngomba gukebura abantu ibintu babifata minenerego, ibintu babifata ibisanzwe, ibintu bavuga ngo ntibibaho. Ngari gariho n'abantu wumva ukumva bubaho kandi ukuvuga aho tuvuga ngo Imana ntibaho, ngo na Yesu ntawubaho. Imana ntibaho, Yesu ntawubaho. Imana iriho. Imana niyo yakuremye, Imana niyo yaremye ibintu byose ubona. Haleluya. Imana niyo yakuremye. Haleluya. Kandi birenze ibyo, niyo yatanze na Kristo. Haleluya. Niyo yatanze na Kristo umwana wayo kugira ngo arokore ubugingo bw'abari mwisi, kuko ubugingo bwacu twese bwari bwaratakaye, nta bugingo twari kuragwa kubwo ibyaha byakozwe n'ababyeyi bacu ba mbere. Haleluya. Badukwegeye umuvumo, badukwegeye umuvumo yuko twese tworandutse atawobonye Imana, ariko kubw'urukundo rwayo, kubw'imbabazi zayo nyinshi, itanga umwana wayo. Haleluya. Haleluya. Kubw'imbabazi zayo nyinshi n'urukundo ikunda umuntu, iravuga ngo umuntu ntashobora gupfa rubi, ngira ndamuhe deuxième chance. Atanga Kristo. Haleluya. Atanga Kristo kugira ngo uwumwizeye suwaremwe wese. Ibi bantu b'Imana ndagomba ngo mubishireho itandukaniro.
sabaremwe bose sabantu b'Imana bose bazoraga ubugingo budashira. Ubugingo buzoragwa abana, ubugingo buzoragwa bizeye Kristo. Haleluya, nibo bazoraga ubugingo budashira. Subiza ubwenge ku gihe wiyumvire, subiza ubwenge ku gihe wiyumvire. Ariko abantu aho kwiyumvira dufise tugira umwete wo gupinga, nitwiyumvira ngo dushire ibintu mu mutima no mu bwenge ngo twiyumvire kubera iki ibi bintu byanditswe haheze imyaka myinshi cyane iyi Bibiliya yanditswe, kandi ibintu byose byanditswe tugenda tubibona bishika. Kubera iki bitotwereka ngo nibi byose byanditswe muri iri jambo tuvyizere ko ari iby'ukuri? Haleluya, haleluya, ngo tuvyizere. Urumva ari ijambo ryavuze ngo uwizeye umwana arafise ubugingo budashira, ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo. Mwavyumvise? Yesu aravuga ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, ngo nta muntu numwe ashobora gushika ku Mana atari jewe ndamujanye. Mwavyumvise? Iri ni ijambo ry'Imana kandi abantu bose bararizi, mugabo je sinzi aho bipfira inzira ngo bayironderere ku bandi bantu. Inzira bayirondereye ku bandi bantu, kandi aravuga ngo umuntu wese anyizeye afise uburenganzira bwose bwo kunshikira no gushikira Data. Atiye mu izina ryanje aramushikira. Mugabo nta rindi zina rindi na rimwe munsi y'izuba twahawe rituma dushikira Imana atari Kristo Yesu. Haleluya. Nta rindi rihari, ni kujambo ry'Imana rivuga. Kandi cyo gutwenza, hari aho bibaza ngo biri muri Nouveau Testament no muri Ancien Testament biranditswe ko duhawe umwana w'umuhungu. Turamuhawe twese. Ntibavuze ngo muhawe abahungu benshi, ntibavuze ngo muhawe abamama cyangwa oya. Imana ivuze ngo duhawe umwana w'umuhungu, ngo uwo ni wazoza gukizisa, uwo ni wazoza gusubiza mu burenganzira umwana w'umuntu yatakaje uburenganzira bwiwe. Ni Yesu Kristo. Rero aho bipfira abantu ntibabitahure ntibabyumve ntaho ndatora. Ariko kimwe ijambo ry'Imana rivuga ngo uwizera umwana arafise ubugingo budashira, ngo ariko utumvira umwana ntazobona ubugingo. Umva ikimutegereje, ategereje ishavu ry'Imana riguma kuriho. Ariko murazi Imana mu rukundo rwayo, mu bumana bwayo, mu mugambi wayo ukomeye, ikiyumvira, ikagira inama, iriko iriyumvira ingene yotabara umuntu. Reka murazi ko inama yakoranye ngo mwijuru harabuze uwundi muntu numwe. Hari abamarayika injojo n'injojo, hari abaserafa abakerubi nyabugingo. Yesu arababaza ati nta muntu numwe yokwemera ngo ndamutume aje gucungura umwana w'umuntu. Nta numwe yabonetse, nta numwe. Yesu aravuga ati none ndatumande ngo no kwisaraza ararunguruka araraba asanga nta numwe yoboneka. N'intwari zo kwizera zari zapfuye ziri muri paradizo y'ikuzimu, ngo ararabayo arabura numwe. Uko hateza kuboneka umuntu atagira icyaha, umuntu Satani adafise ko uburenganzira na butoyi. Kubwo twese uko tubaho Satani aradufise ko uburenganzira, kuko aragufise icyo yobwira Imana ati Renilde ntameze uko, Thierry ntafise icyaha, naka ntafise icyaha. Wo hagaranga hamwisa akavuga ngo nta cyaha akora ninde? Hari uwo baho. Ariko Kristo umwagaze w'Imana nzima niwe yabaye muri ino atagira icyaha. Uyu ashobora guhangana n'umugwanizi, uyu aravuga ati
nta ca satani mfise, nta ca satani mfise, ariko twese turafise kameremere kiwe, kugushavura, kukubesha, kwishira hejuru. Umva umwe wese arafise kameremere kiwe, hari ahantu afise kameremere kiwe. Ariko Imana iravuga ati ntaco, reka ntanga umwana wanje kugira ngo uzomwizera wese azaraga ubugingo. Ntituzoraga ubugingo kubera tugororotse, tuzoraga ubugingo kuko twizeye gutanga ubugingo. Haleluya! Uwatugiriye mu gishingo akemera ko urubanza rwari kuri twebwe, yemera kugwikorera. Ivyaha byacu twese arabyemera, arabyikorera. Haleluya! Haleluya! Rero Imana kukigoro yatugiriye, kukiguzi gikomeye yakoze, kuko umwana wiwe ntibyari byoroshe. Ntibyari byoroshe ko nawe nyene yaravyivugiye. Yaravyivugiye ari mu gashamba k'Igetsemane ariko arasenga. Abwiye abigishwa biwe ati ntabara mumfashe gusenga. Umutima wanje urifuza gucungura umuntu, mugabo uyu mubiri uyu uragatsinda. Aturananiye, urananiye. Ngo data, Yesu aravuga ati data umpebeshejwe ni kuko yamuteye umugongo, aramuhamagara amutera umugongo. Ngo niwo munsi umwe mu buzima bwa Kristo se yamuteye umugongo. Niwo munsi umwe yamuteye umugongo. Imana iravuga ati irukanka mu mwongereza inkomezi. Hama arabwira abigishwa ati tugende. Ndemeye kunywera kuri iki gikombe. Hama wewe ukanka izo mbabazi Imana yakugiriye, ukanka urwo rukundo rw'Imana yaguhaye. Ishavu ry'Imana riri kuri wewe. Ishavu ry'Imana riri kubanse kwizera Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Kuko yaciye mu bikomeye. Yikoreye umusaraba uremereye, arakubitwa, akuribaza amahwa y'imigunguma kuya gusogota mu mutwe, ngo n'urugori bakwambitse ukikorera umusaraba, amaraso ajojota atembagurika asubira kubitwa bamushinyagurira. Hama uyu munsi ukavuga ngo ntabaho. Ishavu ry'Imana rikuba mutera umugongo, ariko urahiriwe wewe wamwakiriye, ugashima igikorwa yakoze ukacizera ko ari igikorwa c'icubahiro. Haleluya! Haleluya! Urahiriwe. Rero umuntu w'Imana, ikindi numva sinzi ngene nobivuga, sinzi ngene nobibwira abantu ngo bavyumva, ariko mpemu yera ndagusavye unyemerere ugenderera abantu bawe, ugenderera abana b'Imana, batahura urukundo rwa Kristo, batahura ineza ya Kristo, batahura igikorwa yakoze ko gutera umugongo ico gikorwa arakaga gakomeye. Nico kintu umva, nico cyaha kimwe Imana itazoharira umuntu. Ariko ibindi byose wo bikora hamukikubita imbere y'uko akubabarira. N'ukuri Imana n'umutunzi w'imbabazi. Haleluya! N'umutunzi w'imbabazi. Mugabo umuntu yihakanye umwana wiwe n'ukuri nta mbabazi. Rero twizera umwana tuzoharaga ubugingo, yarabudusezeranije, turabufise, n'ukuri turabufise. Hariho n'abantu bumva bakekeranya ngo ijuru ngo sijya, umva ijuru twararihawe, ntitwarihawe n'ibikorwa byiza twakoze, ntituzorihabwa n'ikindi ari cyo cyose, ariko tuzorihabwa n'umwami Imana kuko ari watujana kandi twaramwizeye. Haleluya! Yavuze ngo ndagiye kubategura ibibanza. Ikibanza cyawe kiriyo wowe wamwizeye, ikibanza canje kiriyo jewe namwizeye, tuzobana nawe. Haleluya! Nawe ndagutera intege nkubwira ngo ingo kuri uyu mwana, nawe ntuzubura ikibanza, ntuzubura icicaro, kandi umwami Imana yari yaragiteguye, ariko kananirwa kucakira. Imana yo mwijuru rero ibampera umugisha. Mukunzi mwiza nzi kunyumva, ni wakirisha imwe ndagushimira. Uri umwami mwiza, uri umwami tugiriye neza.
n'uyu munsi nturarambirwa wicaye iburyo bw'intebe y'Imana utuvugira buri munsi niyo tuguye uratuvyura niyo dutemvye uraduteruruka yo mwami wanje ntacyo utadukorera iyo tubabaye uratunezereza iyo dushonje uraduhaza wewe n'uyu munsi uracakoranya guhora kubera urukundo dukunda ni rwinshi n'imbabazi dufitiye zirenze uko umuntu yozivuga n'ingene yozimenya ndagukunda mwami kandi uko ndagukunda niwe barutubanje ushimagizwe kandi wubahwe na bose mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu senze nizeye ko byumvise amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.